Ndabaramukije cane bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha amahoro y'Imana kugubwa neza no kurobanurwa mu vyanye no mu banyu n'ivyo ndabipfurije ndabaha ikaze muri kino kiganiro cacu igitondo gishasha musanzwe mutegurirwa mu kongera mugashikirizwa na jewe Janvier Manirambona nkabareje ngarutse ngo dusangire amajambo mfise mu mutima abonekana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo igice ca 24. Dusome duhereye ku murongo w'icenda tugeze ku 13 ijambo ndondera hanini riri ku murongo w'13 hariya kwijambo ry'umutwe havuga ngo ibimenyetso vyerekana uguhona kwi Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Ku murongo w'icenda havuga ngo niho bazobatanga ngo muzigirizwe bazobica kandi muzokwankwa n'amahanga yose abahora izina ryanje. Niho benshi bizobatsitaza bazoryarukana bazokwankana kandi hazokwaduka abigira bavugishwa n'Imana benshi bazimize benshi maze kuko ubugaraji buzogwira urukundo rwa benshi ruzotimba. Umurongo wa 13 rero n'abundi ndavuga ngo ariko wihangana agashitsa kwiherezo niwe azokira. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha ni rino jambo rivuga kwihangana umuntu agashitsa kwiherezo. Umuntu kwihangana kwiwe gukwiye gushitsa kwiherezo. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha nizera kwiri jambo ari jambo ryumvikana kandi ritahuritse. Tuvuze ko risaba umuntu kwihangana gushitsa kwiherezo y'igikorwa yatanguye. Nibaza ko ari ikintu cumvikana cyane kandi umwe wese atahura. Hanyuma rero ngaha dusomye ni Yesu ariko aravuga ibimenyetso byo guhona kwi Yerusalemu n'ibyo kugaruka kwiwe, no kuvuga mu gihe c'umuhero, mu gihe c'ugaruka kwiwe ingene bizoba bimeze bizoranga ico gihe c'umuhero w'isi cyangwa se igihe cyo kugaruka kwiwe. Hanyuma rero muri binavuze ingene bazotangwa ngo bakankwa n'amahanga yose bakicwa bakagirirwa nabi abwira abigishwa biwe. Hanyuma rero abadondaguri ivyo vyago, ivyo bihe bibi, ivyo bihe vy'umubabaro bizobaho bazobamwo, acarababwira mugabo ngo ariko uwihangana muri ivyo bihe nyene bimeze gutyo, uwihangana agashitsa kwiherezo uwo niwe azokira. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha mwebwe muri ko muracumbiza muri no mwanya. Namwe ndizera ko hari ibihe bigoye murimwo, hari ibihe bibabaje murimwo, hari ibihe bitoroshe murimwo. Murabona yuko hirya no hino kw'isi hari intambara, hari ubukene, aho usanga kumbure amahera agenda atagaciro, habura ibi habura biriya, habura igitoro, habura ifungurwa, habaho indwara, habaho ibindi canke naho mbere uravye hirya no hino mu bindi bihugu hari ibihugu usanga nyine kwitwa umwigishwa wa Yesu Kristo, kwitwa umukristo ari kibazo, ari urugamba, ari intambara no gukererwa amazose bakayakererwa bakicwa bakagirirwa nabe bagatotezwa kubera ko usanga ari ibihugu majorite novuga ngo no chrétien. Imana yacu nidutabare. Ariko mugabo ngaha ngomba kwerekana ngo intambara zose amageragezwa yose umuntu ariko arahura nayo yitwa umukristo, yitwa umukizwa, yitwa uwakizijwe. Ngaha ijambo ry'Imana rimusaba kwihangana agashitsa kwiherezo, kuko hatabayeho kwihangana ngo umuntu ashitse kwiherezo no kuvuga ntabasozereye neza. Kandi igikorwa cose catanguwe iyo kidasozerewe neza muravyumva nyene yuko ibintu bitaba bimeze neza. Umuntu neza ngo aronke ingero ico gikorwa kubera ko ntiyagisozereye neza. None rero bakunzi bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha mwebwe muri ko murivuza kino kiganiro, mbega ntambara muri ko murahura nazo, mbega ibibazo murimwo, mbega marushwa amakuba n'amageragezwa murimwo, muriko murayihanganira gushitsa kwiherezo. Ukwihangana kwanyu kumeze gute, kungana gute?
wewe unkurikiranye muri kano kanya uriko wihanganira umusaraba gute? Birashoboka yuko uvugwa nabi kandi ubeshegwa, birashoboka yuko uri kuragwana intambara aho uherereye ku kazi, birashoboka yuko umukoresha wawe ariko ararondera ingene yo gucumuza, yo gukoresha ivyaha, yo gusinyisha amadosi atariyo, amahera asohoke birire. Birashoboka yuko umukoresha wawe nkuko duhora twumva n'ibishinga nabi bitandukanye, ugasanga wewe uri umwigeme cyangwa uri umukenyezi akeneye ko muryamana, akeneye ko musambana, akeneye ko umuhabara wiwe, ariko nawe kubera ko wakijijwe wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ukaba utagomba kugendera muri izo ngeso, ukaba ubona yuko uri kurarenganywa, uri kuraronderwa, ibiriko birakurondera, biriko bikurondera kwako gakiza ngo ukavemwo, wihakane Yesu, ucumure ube nk'abandi bose. Imana yacu dutabare. Birashoboka yuko ivyo nawe biriko birakubaka, ariko mugabo none ukwihangana kwawe kungana gute? Uriko wihangana ku rugero rungana gute? Iri jambo ritubwiye ngo ariko wihangana agashitsa kwiherezo niwe azokira. Mu bihe nk'ibi bigoye by'iherezo, mu bihe by'amakuba, mu bihe by'amageragezo, mu bihe by'intambara, mu bihe by'uruhamo, mu bihe by'ubukene, mu bihe by'indwara, mu bihe by'abakuroga, abonona ibyawe, baguhombesha, baguhemukira, bagukomeretsa, mu bihe byose bigoye umuntu ari mu rugendo ruja mu ijoro arimwo, asabwa kwihangana agashitsa kwiherezo, kuko atihanganye agashitsa kwiherezo ivyo bihe ntashobora kubikiramwo, ntashobora kubirenganamwo. Imana yacu nidutabare. Ikintu ngomba ko wumva neza yuko ukwiye gusubira gusenga Imana cane, ukwiye gusubira kongereza inkomezi z'ukwihangana n'ukwizera, hanyuma ugahangana n'urugamba uri kuragwana kugira ngo wihangane gushitsa kwiherezo. Uwihangana agashitsa kwiherezo niwe azokira. Uwo bitazokunda ko ashaka kwiherezo, kuvuga urugamba ruzomuhitana, ibyahanganye navyo bizomuhitana. None rero Imana ntigomba yuko wohitanwa n'ibyo uri kuracamwa, ariko yipfuza yuko wihangana ugashitsa kwiherezo. Tuvuze kwihangana, tuvuze yuko umuntu ububabare ababwumva, tuvuze yuko ubucoke, uburuhe umuntu ababwumva, tuvuze yuko umuntu aba ashobora no kuba yanakomerekeye ku rugamba muga akaguma yinanata kugira ngo arabe yuko yobandanya, yosonga aje imbere. Tuvuze kwihangana, byumvikana ko haba habavye, biba vyahuraguye, ibintu ntibiba bimeze neza. Umuntu abantu bavuga ngo ashinyiriza, akemera, agatubika umukanda, akemera, novuga ngo agashinga iginyo kurindi kugira ngo yihanganire umubabaro n'uburemere n'imvune n'uburuha afise, mugabo agerageza uburyo bwose agwa vyuka, agume ahampa, abandanya urugendo. Imana yacu nidutabara kugira ngo bikunde ashitse kwiherezo. Nano majambo rero, birashoboka yuko wananiwe mu rugendo, birashoboka yuko kwihangana kwawe novuga ngo gusigaye ari guke, birashoboka yuko ubu hariho ibyo wihanganira kera mugabo utoshobora kwihanganira. Nagukangurira gusubira kurondera cyane ushirutse umwete iki kintu citwa kwihangana. Imana igushoboze, Imana igutabare, ikuronse kwihangana kuzuye kugira ngo wihangane kugeza kwiherezo, kuko wihangana kugeza kwiherezo niwe azokirana. No majambo mwese bayumvise, Imana nyina amahoro ibaho umugisha, musenge murondera kwihangana gushitsa kwiherezo. Ibibazo murimwo, intambara murimwo, mwihangane, Imana ibashoboze kwihangana, hanyuma bikunde mubandanye gushitsa kwiherezo. Mwami w'abami Yesu, tugushimisha no kubwana majambo twumvise. Umuntu wese ayumvise bavuze ngo Mana mbabarira, ngirira imbabazi, byarangoye kwihangana, hari aho maze kuneshwa, cyangwa kwihangana kwanje kuriko kuragabanuka, none ntabara. Uyu muntu cyumugirira neza, umwiyereke, maze ibyo ugomba byose bishishikare kubana n'abakunzi ba kino kiganiro, ubashoboze kwihangana kandi ubahangaze aho bacumuye, aho batirimutse, aho basubiye inyuma. Mu izina ryawe ryera Kristo Yesu niho dusabye tuvyizeye, amen.